Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Abarundi bose bakwiye kwaka kugirwa abaja n'uwiriwe n'uwari wese niko Simoni Musenyeri Ntamwana akavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushaka kugira abarundi abaja, kandi akavuga ko ibyo ngibyo atamurundi numwe azigera abyihanganira. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'imbonerakure ikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari imbonerakure yari itinyitse ku rugero rukomeye cyane, kuko amakuru adushikira yaganiraga n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, ariko akaba yarashwe amasase 6 bigatuma ahita acikana. Benshi bakaba bibaza icyatumye uyu mbonerakure iraswa, ndetse n'aba baragize uruhara rukomeye cyane mu kumurasa. Hakaba ari amakuru duhejeje gutohoza yerekana aba barakoze ubwo bubisha ndetse n'ibyaba byihishe inyuma, byose nyine nabyo murabikurikira nido nido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi mutigeze mumenya kandi mukaza gusobanukirwa amabi ari gukorerwa ku butaka bw'u Burundi. Turaza no kubabwira kandi ko abarundi batangajwe no kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yarabahenze mu mwaka wa 2022, akababwira ko ikibazo cy'ikena ry'igitoro agiye kugifata mu ntoki, ariko kugeza aka kanya ibintu bikaba byaragomeje kuyangara. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru, aho mwoza kumva ibyo abarundi batangaza n'ibyo babona byaba bihishe inyuma y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'ikena ry'ibinyobwa bya Braludi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abadandaza bavuga ko batanguye kugara ubunywero bwabo kubera ibura ry'ibinyobwa bya Braludi. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi babaje, byerekana ko intwaro ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi, kuko kubona ibintu nka byose byarahagaze mu gihugu c'u Burundi, amasosiyete agera muri 6 ya leta yose akaba yarahagaze mu mwaka umwe. Ni ibintu byerekana ko intwaro ataho ishobora gushikana abarundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, uweco usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarundi bose bakwiye kwanka kugirwa abaja n'uwari we wese, niko Musenyeri Simoni Ntamwana yatangaje, akavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi. Musenyeri Simoni Ntamwana yahoze arongoye diocese nkuru ya Gitega, abandanya yemeza ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikwirikije amategeko, mbere agahamagarira abarundi bose kutemera kuba abaja. Agira ati njewe n'ukuri sindi umuja, mbere sinzogapfana. Abarundi bose ntibemera kuba abaja. Kubwiwe avuga ko arico gituma abarongoye inama nkuru y'abepiskopi katolike bace bidohora mu matora kugira ntibaje gushigikira ubusuma. Ibi yabivugiye kuri radiyo Ijwi ry'Amerika, aho yatangaje amajambo akomeye cyane, kandi akavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwazingamitse igihugu c'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Uwo yahoze arongoye diocese nkuru ya Gitega ngo avuga ko atazodohoka mu kubandanya yemeza ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko, mbere abarundi bose bakwiye kutemera kuba abaja uwo ari we wese ngaha mu gihugu c'u Burundi.
Simoni Ntamwana agira ati njyewe ni ukuri sindi umuja, ni ukuri sindi umuja, njyewe nzogapfana nshaka ko mbere n'abandi bose banyotewe kwishira no kwizana banka kwemera kuba abaja n'umuntu uwo ari we wese abategeka ikintu kitarico. Naho yasubiye gutwara umuhisi Petero Nkurunziza yatwariye ku kiringo kidakurikije amategeko. Nico gituma mbere inama y'Abepiskopi Katolika twaciye dusohora akarenge no mu matora yakurikiye kuko tutashaka gushyigikira ubusuma ku bintu twiboneye neza kandi ayo matora atubahirije ibyo ibwirizwa shingiro ryacu rivuga. Simoni Ntamwana yamenyesheje kandi ko mu bategetsi bayoboye igihugu uyu munsi barangwa no kunyonyeza amatungo y'igihugu. Agira ati ku bwanje narabivuze kenshi abo badatwara bagenda barajyanira amatungo kandi ugasanga aribo baduha akarorero ko kuryanira amatungo. Ese uwo mutima uhinduka w'abarongoye igihugu ni ukuri twoshobora kurongora Burundi ku buryo bwiza cane. Simoni Ntamwana utajya uripfana yatangaje ko nyine ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje, aho yerekanye ko byanze bikunze ibintu bidahindutse ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi bivanye n'ukuntu ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burakora amakosa akomeye cane. Bariko babwiye ko hari imbonerakure ikomeye cane kandi itinyitse yagandaguwe irashwe amasase 6, ariko bikaboneka neza ko iyo mbonerakure yaba yaragandaguwe na bagenzi bayo. Komine Bugendana imbonerakure François Xavier Habonimana yagandaguwe nande? François Xavier Habonimana yari igihanganje c'Ubugendana na musitanteri yamutinye. None mu ijoro ryo kuwa gatandatu uheze ku igenekerezo rya 27 Ndamukiza 2024 iyi mbonerakure yaragandaguwe iriko irataha ku rugo iwe. Ibugendana abaho bibaza uwakoze iri bara wari we mu gipolisi bo imvugo ni ya yindi turacatohoza. Umuhisi François Xavier yarinde umwe mu banyagihugu bo muri komine Bugendana yakwandikiye ati François Xavier Habonimana yava ku mutumba wa Mukoro agacimbiri Nyabunya zone Bugendana muri komine Bugendana iri mu ntara ya Gitega. François Xavier Habonimana yari umwigisha muri Ecofo Nyakero, yari no mu nama ya komine Bugendana. Ikirengeye ibyo byose yari imbonerakure ikomeye muri komine Bugendana na musitanteri Bukuru Beatrice yamwubaha kandi barya kamwe. Mu by'ukuri iyo mbonerakure yavuga rikijana muri iyi komine no ku masoko yakora yo gutoteza abandi canke no ku makosa yakora yo gutoteza abandi canke kubakubita. François Xavier Habonimana ntiyigera abihanirwa kuko yahora acarekuzwa hadaheze n'umunsi umwe. Ubu rero dutekewe n'ubwoba twibaza abamugandaguye abari bo ndetse n'ubushobozi baba bafise. Igandagurwa rya François Xavier Habonimana ku mugoroba wo kuwa gatandatu iheze, François Xavier yari yagorobereje asangira agacupa n'abagenzi kuri santere Bugendana. Mu gihe yariko arataha nko ku metero 500 y'urugo rwiwe hagati y'isaha 3 n'isaha 4 z'ijoro niho François Xavier Habonimana yacucagirwa amasase n'akarwi katamenyekanye kari kamutegereye acarasandaba aho nyine. Bivuga ko yoba yarashwe amasoro 6. Kuva ubwo ibibazo ni byinshi aho Ibugendana. Abantu bose babazanya abo baba barakoze ibara. Bamwe bakeka ko François Xavier Habonimana yagandaguwe na bagenzi bo bari bamaze iminsi baryanira ibijanye no kwipanga ku ntonde zo mu matora yimirije imbere. Abarundi nabo bakeka ko yoba yagandaguwe n'abo batavuga rumwe barimwo abo yatoteje akiri muzima. Kugeza ubu biragoye kumenya abamwishe. Mu gipolisi bo bavuga ko bariko baratohoza ariko nta kizima barigera bageraho. Ubuzima bwa kiremwa muntu nubwo kubahwa, nta numwe arekuriwe kubwaka mugenzi wiwe. Turahojeje umuryango w'umuhisi kandi turabasabye kwihangana muri bino bihe bigoye bariko baracamo, ariko biraboneka neza ko urupfu rwiwe rurimwo igipfungu gikomeye cane kandi bikerekana ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi byamaze kurengera abanyagihugu bato bato.
naho abarundi batandukanye baratangajwe mu mwaka wa 2022 ko ubukene bw'igitoro buterwa n'abantu bafise intumbero yo kudurumbanya igihugu hagamijwe guteza imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi buhari. Byatangajwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste mu gihe Burundi bwari bumaze iminsi bw'ikena ry'igitoro ridasanzwe. Waramutswe igihugu yemera abarundi ko ikibazo c'igitoro acifatiye kugira agikure mu nzira, ariko uko iminsi yagiye iragenda niko byagiye biribonekeza ko umukuru w'igihugu yabeshe abarundi. Ibi bintu byarafushavuje abarundi ku rugero rukomeye cyane ku buryo hari bariko bariyumvira umutembagaza ku butegetsi harimo n'abakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD babona ko General Arengiyome bahose batazira Mutama wa kabiri ubu ngubu ariko arazira ubusa kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ko impamvu igitoro kitaboneka ari uko amashirahamwe ya Bunyoni ndetse na Bunyoni bakora ibishoboka byose kugira ngo igitoro kibure amazi batere imyigaragambyo mu gihugu bitume ubutegetsi bwa Neva bukurwaho, ariko icyatangaje abarundi kikanabashavuza nuko ahubwo n'agatoro gake kabonekaga ku bwa Bunyoni ubu ngubu katakiboneka, ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umuhemu ukomeye cyane kandi ko iremetanya yakoreye Bunyoni rwose nawe rishobora kumushikira kuko nawe ntago ahejwe mu mpimba, kandi biraboneka neza ko amakosa yakoze umwanya n'umwanya ashobora kumugarukira kuko abarundi ndetse n'abategetsi bakomeye bakomoka muri CNDD barabona neza ko gutwara igihugu cy'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi. Naho Faustin Ndikumana we ahanura leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose Braludi ntiyugare imiryango. Leta y'u Burundi irakwiye gukora uko ishoboye kugira igarukire amashirahamwe na cyane cyane Braludi kugira ntagende akagirire. Ibyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye shirahamwe Parisemu risanzwe ryiyemeje gukangurira abarundi guhindura ingendo. Mu kiganiro yatanze kuri uyu wa kabiri urongoye Parisemu avuga ko bitumvikana ingene shirahamwe nka Braludi riterera ikori ry'ababa imiliyaridi hafi 100 mu gihugu ryobura amafaranga y'agaciro. Ibi abitangaje mu gihe abarundi batandukanye bari mu myidogo ikomeye cyane kubera ibura ry'ibinyobwa bya Braludi, aho nka Bururi Rumonge ibinyobwa bya Braludi byabuze abadandaza baridoga, bamwe bakaba ariko barogara ubunywero bwabo. Mu ntara za Bururi na Rumonge uraruko n'ubumanuko gushira uburengero bw'u Burundi ibinyobwa bya Braludi bibandanya bibura, haheze iyinga atamega nimwe ironkejwe inzoga. Ihinguriro Braludi risigura ko rifise ingorane y'ubukene bw'amafaranga y'agaciro kugira ngo rishobore kuzana umwambiro rikenera kugira ngo rigane ibyo binyobwa. Ayo makuru aremezwa n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakubaca bivuze kwa 2025 ndamukiza imbere y'amashirashinga amateka mu ngoro yabo mu Kigobe. Ubunywero buhurumbirwa cyane mu gisagara ca Rumonge no mu mazu y'idandarizo ubu agurisha inzoga kavukire bitumwe n'ibura ry'ibinyobwa bya Braludi. Tunywa izi nzoga kuva aho ibinyobwa bya Braludi bihuriye muri aka karere, ni kubera ibura ry'ibinyobwa bya Braludi twari tumenyereye kwihereza, niko bimenyeshwa n'umukunzi wa Amstel ndende. Abandi bemeza ko bafise amakenga ku binyobwa banywa n'ingaruka ku magara yabo. Gisagara ca Rumonge kimaze indwi irenga kitararonkejwe ibinyobwa bya Braludi ku bw'abadandaza baho batomora ko bakora bahomba. Umugwa mukuru w'intara ya Bururi ni muri komine ya Matana, nico kimwe amamega ya Braludi ari Amatana ni Bururi amaze indwi adahabwa inzoga. Bw'abafise ibirabo ubunywero n'uburiro agahombo ni kanini. Mu gihe yari yatumwiwe kuwa 2025 mukiza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakubaca yaragarutse ku kibazo c'ikena ry'ibinyobwa bya Braludi bimaze iminsi byabuze. Yaremeje ko ihinguriro Braludi rifise ingorane ifatiye ku bukene bw'amafaranga y'agaciro kugira ngo barangure ibikoresho byakenerwa bikurwa hanze y'igihugu. Gervais Ndirakubaca yamenyesheje ko leta yiwe igiye kwibanda kuri ico kibazo. Ubwo umushiranganje wa mbere Braludi yarandikiye leta ikete yimenyesha ko ibikorwa byayo bicumbagira, igasaba ko leta izokwibanda kuri ico kibazo. Turiko turaraba ukuntu twotora umuti, ariko nukuraba ibitegerezwa gushirwa imbere. Gufata amafaranga agenewe umwavu tukayaha Braludi muri iki gihe.
niko umushikiranganji Ndirakobuca yashimangiye. Akavuga kandi ko leta idafise umuti ku bibazo bihanze igihugu ubu. Akavuma ibihano byo muri 2015 byavuye ku kindi kiringo c'umuhisi Pierre Nkurunziza uwo mwaka nyene. Kubwiwe ibyo bihano byataye mu manga igihugu inyuma ya 2020 kuko hagati ya 2015 na 2020 twari dufise duke twaziganyije, niko yatangaje. Nawe ahita ajya ku ruhande rw'abavuga ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza cyakwegeye amahano akomeye cane igihugu c'u Burundi. Ibyo biriko biraba muri Rumonge na Bururi mu gihe c'ibitoki habandanya hibonekeza ubukene bw'ibinyobwa bya Bralirwa. Ubunywero buriko burugara kamwe kamwe mu ntara ya Cibitoki. Buraruka bushira uburengero bw'u Burundi, indwi zibiri ziraheze amamega ataronkejwe ibinyobwa bya Bralirwa. Mu makomine yose y'intara ya Cibitoki abafise ubunywero barihebuye, bavuga ko bariko barugara kuko ataco bahereza abakiriya. Abaguzi ubwabo basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ihane abikika mu kiza mu rudandazwa bw'ibyo binyobwa bitera biba umuzi w'ibuye. Makomine 6 y'iyo ntara bivuye ku bukene bw'ibinyobwa bya Bralirwa, abenshi bafise ubunywero barugaye. Ku bwa bamwe mu bibahereza ibyo binyobwa bya Bralirwa ingaruka ni nini cane. Hake mu hashobora kuboneka ibyo binyobwa bya Bralirwa ibiciro byaraduze cane. Nk'akarorero icupa ry'inzoga ya Amstel na Primus ziri ku bihumbi 5 n'ibihumbi 4 by'amarundi mu gihe byahora ku bihumbi 3 n'ibihumbi 2,200. Amstel Royal na Bock zigurwa ubu ibihumbi 5 n'ibihumbi 4, bisigura ko zimwe zaduze 2 izindi amafaranga 1,000. Niko byidogwa n'abakozi ba leta bo muri iyo ntara. Bene ubwo bunywero bavuga ko bariko barahomba cane. Ingorane ni nyinshi, nubwo dushobora kuronka amakarato makeya dutegerezwa guduza ibiciro, niko bivugwa n'umwe mu badandaza akabare muri komine Rugombo hafi y'igisagara ca Cibitoki. Muri komine Mabayi ni nako bimeze, hibonekeza naho nyine ubukene bw'ibinyobwa. Umuyabaga afise imyaka ishika 40 yemeza ko yugaye ubunywero 3 bwiwe buri mu bice bitandukanye. Byabaye ngombwa ko nirukana abakozi banje bose baja mu karuhuko. Hamwe naho ubwo bukene bwobandanya bwibonekeza, abo bakozi bose bazotakaza akazi. Birababaje ariko nta yandi mahitamwo mfise, niko agaragaza umubabaro n'umwiheburo ukomeye cane. Ubwisoko mu ntwaro mu ntara ya Cibitoki, amakori n'amatagisi atozwa n'igisata cibijejwe muri komine aratanguye kugabanuka. Abafise ubunywero nk'uko biri kuri uyu twasanze muri komine Buganda barafise amakenga ko bazohava batoronka amafaranga yo kuriha amazu mu mpera y'ukwezi. Mu makomine 3 ariyo Murwi, Mugina na Kinanyana, bamwe mu bakorera mu bubare twabonanye batubwije ukuri ko bagiye kugira ingorane mu kuriha amadeni bafashe mu mabanki. Buramatari w'iyo ntara aremeza ayo makuru, akanabagabisha abanyegeza ibyo binyobwa. Ibihano ruhasha ariko byisunze amategeko birategekanijwe ku bazinyegeza, niko Kareme Bizoza yagabishije abo banyegeza ibinyobwa.